mikire mwawe sigaye gukora sikaryamye mu buriri nkagodoka asanga uko mu nzu twose yatwaye uhosanze n'akabuto no gukoze ko sinzi ngo ngiye kubaho nanje je mukamukwera abantu barihe jewe nyene ndavuga ko je ngo ndago je mbyukire gukora je mbyukire mukamwiza ko mudashira nange nashize je ngaya shirako reka we mani shirako ngaya we Karimu soka nani tuje gukora nzaniriyo kapo yanje papa ndayi ntuje gukora wewe ngo tugende gukora iyo kapo yanje muribuka kabido ho kuvoma amazi tuje gukora ayaya Kwasama nkugira ujye umugore we nawe ukuri umuntu jemba nirari ihoro bisabwa mbanze maritiro kwanza nawe ihoro ubuzini kugira ngo na amazi twari isuku bunyara tuje gukora nta tuzaza twama tukuvunikira rero twatura abakozi wazanye nta mugabo arima kandi wa mugore we wenza gutanga ku mutumba nta mugore ajejwe gutegeka umugabo nta tuje gukora nta uzo mugane mutagenda mureke nta mugabo ari muzobaze je sinjayo shaka kandi urege usubiri wanyu washaka ubundi ko ni mungoze kwibere muze abana banje twigire gukora sinjayo negative never nava gukora wewe urareba kutabwirirwa impera yanje iri baraguhenze jewe nyenda ndabwirwa jewe iri kubusa ni uzakumenye ko ahubwo burakura bo mwana ari hamajido n'amakuru nawe uze ku genda hoshi nzana ngo ari kari hamajido yaraye ubusanya kurara mu mwana kwanza burya wewe burya uzombona umunsi umwe werindira wewe wenda umunsi nzokuvunura utirigongora ka wewe uduharage twose yadukore yarushe mugabo muganda hemu ofu nabyo ko hemu ngo kumengo hakeye bashe mama enjo ngo tugende gukora hakeye haducaye ihute kandi enjo ugiye kwishura uza gusiga wugaye yego mama yego ko nabona ari umuntu nk'abandi sinabona kazovamwe kangira ibi hana nagendera ntwara nabi nengo umuntu asigaye muhira nkubi bigenda irangora nkuko unya igende ntwara ko yishakiye asigaye aguye muhira ntajye ubona afise akazinya baki ko kuboregwa gusa gashoboye tugende tugire imbara tuvayo kare sha papa ibi bintu uri kuradukorera burya ntugire turabana tuzokura kwihotse
namukoreye ko niwazi ko yarongowe ndake uyu munsi nange naho baruganiye mpaka ndahagenda mami kiremwa we ngo nararongoye narihuse ujya niwe nasengeye mugabo rero ye none ndabongere canke ndabongeze je nyongera kubera urabona kahe n'agahera ebo chumita we nani make ndababwire boss cheers kwana akayoganisa wa wera bavuga bati utanyoye inzoga ukamwifano kwarikizoka Ugawe jenda mwemera amera yarose saje umviriza natera akabakita mu kigeri kubera je narabirevye sabu n'umugabo kubera bikora neza iyumvire kubera umugabo atuzana akatwegeranya ahubwo tumigire ahubwo gihari nawe tumwinjize muri rwa mugema kandi byogiye uzuyingana gatabi tofu n'abagenzi ba urazi byamu no problem reka ndababwire uyu mugabo nawe dosorore umugabo nimba gute none nawe kuchimwe kubera ko mahera ari kuri shimo cyangwa yajazanye kuyanywera n'inzoga we uracyari kure nibiki ivyo navyo injira wirabire wewe nyine nibiki byaba n'umugabo ashaka nzobeho gute umugabo ashaka je nzokwicwa n'inzara n'urubyaro je mu nda yemwe umugabo mbona ashakira amahoro je mwuru rugo je ubona ashakira amahoro cyangwa uza kumurabira ari umutanda azagiye guhambagira inzoga agahambwa mu kuzimu sindinde kuja n'ahantu kure tumupangire tumukubiti no musi mwijoro we murindire ruratinda ruramuza aransanga arambona arakaza boshwe twage maze iminsi mvunikira arigari Vere ndagutegera umugambi ujya mugore wawe arafise n'ibihuzo byinshi uzobizane tubirye ujya mugore nagenda mugavura ujya mugore wawe urabona ngena rubyeboshe nka tokoto wewe arakwa umugahera hero ukanamba mugabo wewe ni ngibi umenga ni budget ya bujumu shajengiye kubonera mwuru rugo sayo kuvugwa mu byukuri uko jewe cyankuye iwacu ndabona ndiko ndatangura kucicuza bandi barashaka mugaje omengo naherekeje abashaka amahoro yemwe sha nta mahoro mu byeyi ko mwidoga n'amazi nta mahoro kweri none natwe tudina tuzobahebera ijuru imihwi tuzobahebera imihwi baduhebeye inzoga mu banza narabambeshe na jeni batombe cyo janda taje kweri numvana na sigire amara jenda taje kweri yote tunatuliko nazida mna meze mlatashi nane kumenga monsize jenye neninda na be byamugoye ari sha irekereje sinza hari sigaye nja gukora sigaryamye mu buriri nkagodoka sanga utwo mu nzu twose yatwaye uho sanze n'akabuto no kwikoze ko yikoreye sinzi ngo ngiye kubaho gutemwa iki cyaro cya rubanda kweri byamugoye no kuri ngiye kuzomugukosorera kubera yari umugabo agize iki umugabo ku mutumba twabonera akakarorero mugu wumve yuko ageze ho gweho giriki go kujya kwinjira mu nzu gusa wewe wihangane hagira ingingo ufata zigize iki zo gukoresha nabi wihangane utenyenyera urindire tuzogukorera iki
we tuzokorera iciza uzokwizera kandi azohinduka kuko urabona nka rijya rigara ryo yishinga nijye umuntu agira abanza agira iki amwihanizeko kuko nijyo rituma yadukana n'izo ngeso kuko azozana n'izindi ngeso zisumba n'izo utanazi umuntu atagize ikatamugaruye hakiri kare ubisabwa rero ugira iki wizere wihangane urabana bawe neza ngaho kugira iki ubafate neza gusa byamugoye ubanze umureke byamugoye amategeko azogira iki azokwikorera gusa mugaha hari raporo numvishe abana banyu ngo basige bakitagenda ku ishuri nega sha bagende batambaye yorara ubusa gusa reka niyo ngiye kuyibakurikirana reka je mbandanye kuko hari ibintu ngiyemwe hajya hirya we ndagenda bigukurikiraniye genda mufe kuruta murebe Wewe Rivere ndanira primuzi ngaho ndanira primuzi nahe Joma umubara yarakoze nakajaga kubenzo Rivere wewe Rivere ndabona Rivere ari karaza ibintu by'amanyanga yakamenda kwemeze mu ngango rero sasa yamabuye wendo mugabo akundisho riko rero na buryo nabo mwanogwa imvi ewe ndakwemeza wangaho wantebewe abarokore nisabwa ariko ndabona ibintu birimo biragenda nabi rero sasa aha si sawa Kaida je ko ndamuzi uyu nta mahera akunda kugira burya ntiyabuze muhira ivyo yonone mbona bajyamba ukuna kaze ukimutwara muhira umugore we yoca kwica Zagabanya inzoga mvungwe zagabanya inzoga we boro we naho wadusorore ibyo birakora bagapfa nabi umva ndakubwira wewe urafata amahera y'umugore ukayamarira mu nzoga twebwe wagize muzini je ntibanguriye ndababwire mwabugabo tubwereke mwebwe icambera abagore banyu ntibakora jewe arakora uzi kumwiba gusa ngarakora iri ni cupa abagabo bimbwa mu baho Chamo we narakubwiye umuryango wawe aragenze ndabona mumuye ndimbwa namwe muri mesega izi mbwa nazihimbize rire zisize mwibarabara nk'ipunguza ndakeyo bibarindire nitawakomesha nzobakomesha burya nta ribi nibarindi we wangoje oje icupa ntirihemuke icupa abagabo bararihemukira mugabo icupa ntirihemukira umugabo oje icupa rikura umuntu mu mbwa rikamushyira mu bagabo icupa ryatumye mba umugabo
ivyo vyakubaye ko nibiki kumenga wabaye nabi cyane wa mugo byuka tugende ndagushimira wansofyani byuka ndakujane ku mugore wawe umva byuka ndakujane wewe urinde kwanza wewe urinde wewe wahora umugenzi kakabwa tugende ndakujane umva ndakubwire mama ndayi icupa niwe mugenza dahemuka ndamushikaye namutoye hariya yaguye mu kinogo tora umugabo wawe Mabarira kuri imbere masheri ibiharage byanje byazanye umva masheri ashira amenye ibigori vyeze aka kagabo nako gafashe umutwe mama Angel ndashaka tuganire singende gutembera utaganiriye ubona yuko ubuzi ubu ari bwishi ubona hari ibigori biraraye ibiharage nashaka ngende nyene umbariye ibisabwa byo mu rugo naho kubijanye no gukora mu mirima urabona imirima iraraye ibiharage ibigori mu bisanzwe je mbona umenga nogenda kurondera amahera y'abakozi ko mbona umenga genda urondera amahera mugabo gusa naho ugiye uruguru kwibarabara nawe ntuzomere nka wa mugabo byamugoye oya je ukunda jewe mfise ibaromba ndiko ndakorerako uzuricunga ujya mugabo afise amafuti menshi oya kweri we igihe ndamuzanye cyagiye ntiwabonye yuko byari byagoranye cyane yaborewe kweri uje sinomera kujya kabisa oya sinumva bijya bintu nawe bigiyemo ko nokorohereza oya kabisa bijya nzira yafashe si nziza kabisa kandi muze muramuhanura namwe nk'abantu b'abashinga ntahe nyene muze murabe ko yogaruka gatumbera akagira ingingo hama rero byamugoye ujya we mu minsi naraciye iwawe nsanga umugore wawe arimo aridoga usigaye udakora muhira ngo warabaye ikirara gusa kweri ushaka bijya bintu bivamo burya rijya rigara nta niryo kugeza niwe gamutware we wumva iby'abagore cyane wewe buri munsi mu gitondo kwirigara indwi yose karangira uri he uri kwirigara mbese rijya rigara uzobona uzorikurahira rijya rigara zokwigisha ibintu byinshi raba wagira umuntu ateye imbere kuri no mutumba none raba amatongo yose wari waraguze yose waragize ko waragujije kubereke rijya rigara rijya ntubona rijya utariretse rizokuvyarira byinshi gusa icyo ndaguhanuye cyo rijya rigara rihebe ushaka wo riheba yego ndabyumva mugabo je numva umenga ntabi kandi urabona umugore waguma kwidogera aguma yidoga cyane muhira ntugikora ntukigira iki n'umunsi ndamuca ko arimwe aridoga ngo baraye ngo bamwivye uduharage ko yagiye gukora kandi yaguma avuga ko yo barinde ko yo bari wewe uriragira ni niba mu nzu jewe mpindukira jewe nyene ndijeje n'urugo nije nsuma nije ngokwa no gani bagusa rero bisaba wihangane uzurazini kugira kuja gukora kugira ibikorwa bitera imbere yego ntacyo basireka jewe ivyo ntahora nkora ndaje ndabe ndabikore basi wera wite ntuzakubera je reka ndagusezere mwe ndagenda uraduze je ndaduze sawa weduga je nanje je mugabo kwera abantu barihenda jewe nyene javuga ko je ngo nze ndago je mbyukire gukora je mbyukire yego yarambonye ko nicara nabiye jewe nyene nja gukora je nja kurima jewe ntigikunda naho bombagira ibisiga ngo ko matomba umutombe biki noshima kavuze ku mutumba je kumvyura mu buriro ngo ja gukora nkujya mugore kandi ujya mugore tugiaduhigure moja mbiri tatu makaje mbaenda mutozi ndero asiga ntanga kubatware ego nukuri kw'Imana ubwo ndaje ngene nchekibiyeri ndabicinye nakajya kagurube mpaka ndakiremetse azosigara aricuza we nari ndeka nigire neza rero
sha nta neza mukobwa nta neza ko rero umugabo atumereye nabi none n'ubu byangoye aracanywa za nzoga cyane na bwa bumari bwose bwakina n'ubu irekeretse ukuntu inzoga ubasigaye atata nambaye wa mukobwa none impuzu aba yazisize hehe wombwira nkekabatsi mujya mu kamare aho ubona n'akabuto yaragujije burya agashambara karahisha dusigaye tubwirirwa tukaburara wihangane gusa usa neza nta muntu yogucisha mwijisho wogira ibyo bibazo byose kweri ntabyo ufise abona ntaheze rekere nagiye kweri ubwo ndiko ndishuza icyankuye ruguru wa mukobwa aya ni wihangane ukoreshe gusenga imana wobonera mwishu iragize irakwishuye akisubirako akongera akaba nk'umugabo nk'uko yarameze n'ubwambere gusenga ndasenga ntako ndagira mugambo na kweri bya papa ndayo wapi asigaza yisovye irekera asigaye yisoba kaya mana we no kunyara kwinyara ko byose birimwe n'impuzu ziba si nk'imesa oya naramusezeye jenze namesura inkari z'umuntu akuze umuzozi mesura nyene neshaka ari umugabo wawe woca umugira gute narabivuyemo n'ukuri none warabibwiye mutware amuhanure wumve co yobivugako yaraje hano uwo munsi nyene anyiba akabuto turabiyaga kwambwira ngo agiye guhanura ariko naco mbona gihinduka abana kwishure bariga n'ubu nyene yo kwishure yobwirirwa akaburara bugaca akaja kwishure mbabajwe n'abo bana baciye bata amashure bazohava badukamwo izindi ngeso kweri zo kwiba kubera uwo mugabo wawe arafise ingeso mbi ndabakubitira kwisuka ngo ndebe ko batoja mwibarabara ngo babe zamaye bozo mwibarabara nyene naye handi bazotinda babazo none bazoguma baburara babwirirwa bareke ko bazamaye bozo aho nyene ashaye guzura abajana kurima nawe ubahanure urwanyagwanya urebe mu mwanya batware bazawe muhora muha impanuro hari igihe azokwisubira ko abana mukabasubiza kw'ishuri batagiye mu ngeso zo kuza vuge ngo barashonje bace bagenda kwiba usange bazanye izindi ngorane urimo urasenga nyene urasaba imana ugasengera ibyawe mu rugo rwawe ugasengera n'ibyo mu ngo z'abandi n'abagenzi nk'uko nyene cyane cyane nk'abantu tuba dusenga hamwe baba batuye imitwaro ukavyumva imitwaro yo batuye ugaheza ukabafasha ugasenga nyene kubera kujya usenga nabo hari abandi bamwe baragusengera oya no kubasengera naho mbona n'ibyacu navyo ne bitoroshe oya papa ndayi nawe no kumushira kubiganza ahubwo yaba yo twemereye ko tumujana gusenga rero burya twomushire pasitora akanamusengera tabi nizoga bice binwande se wa muvyeyi pasitora amusengeye tukamusengera ikanisa ryose usanga yokugira yoje nyene ahubwo jenzo nzomutuma umugabo wanje azoza muhendahende tumutware ku rusengero 11 aba yagiye oyi wa musi tuzokwiyaranja tumuzindukire reka tubirebe ku cyumweru kiza tuza tumutware turebe ariko oyi imana irababona ni kuza murasenga reka rero nanje ngende nkubitire ku muhana ngero ndebe kungena abana biriwe inge nkwegeza aho we nunguri shiri ishakoshi aho mu ndamwegeza aho ngeze imbere twari tuganiriye yego inge ndakwegeza aho naye handi kwe je mwisiga warashizeho n'ikarangamuntu n'umuhu none kayo nk'umugabo nayo turayiga mubanjije kwiba shabaho je nahejeje mama yangu je naye nashize veni gose gapi je mfise 25 venise je mfise diziwi ako gasimuragenda ntakariye jewe wegera gitamba kandi nibaza kugira ikimurakizira ngicyo jora cyane haracyuzuye ntaragira nagishefye muta Assalamu alaikum. umeze poa Habura gacho. Karibu ni kwenye mchezo. sawa sawa ngoja kwanza make unajua uyu munsi ngira ndabaje Iketi ryasumbye bahasha. uyu munsi kandi nkeka yatekeye be murimo murakina boto ndamurongoye aho ndabizi umvise tuguha amategeko y'uyu mukino nuko nye bisaba ukurikiza amategeko kunge na metse urumva ugiye nabi ngaho va ukubise ibyo ndavyumva dogo iri jambia naryo amaheri imbere kana kibike hariya kure nakibitse je hari ikintu ngoma ndababwira ikintu kimwe
umukino tugomba gukina bisaba tube turi seriye sivyo ibintu vy'induru mu kazi wapi kubera abandi bagiye kurima twebwe turi mu kazi hengaka umugore yakampaye nuko nyene wawe nako turakaje none ko mudasheta no sheta uwo ntarasheta uwo wewe washeshe tugomba dukina igihumbi mukanya turaduza tugira urwa bibiri sinkacagihe mwanyi uyu munsi mwihangane ntabiri sheta nta busuma buhari byangombwa byange nivyo sheta shaka ndabereke ko nababanje kubizikira mutaravuga sawa fasta aya bahungu mvireze nikana dushiremo ubuseriye sivyo gira ningoga ndongenda rienda ndakararana n'umuzungu ndabishe kira Maria mwijuru ndabiza urukino nirundengane kanyita ewe mana wampaye akano kaziki karate ngenda bahe warakoze wewe ndakwere kujya jena na heje 30 jena maze kari 45 jena maze kari muratangwe vyandivya wawe wenye kawari wazirevye urimo murakoresha n'uburozi uyu yatrivye uyu reba nuko ndamubona wewe rinda amahera ntarahera namwihere sheta rero sheta musigaranye igihumbi sheta okay twagiye ngicyo sheta tugomba umvire mwaho ngo jewe ibintu tugomba dukina tuze turanyaruca kugira murabona mwe ndazi mwe ndabemeza asigaranye igihumbi cyonyene uwo ni mu myihozo runo normali je twarukeneye ni Bujumbura amani kandi boss amuti boss ndakufise je ndaza kugura ishati ntasigaranye igihumbi ndamufise nibutse cyagihingene mwangi kati asigaranye igihumbi Graningo. erega sheta ho amahera imbere sheta ho nawe washeshe ngaya baseka shireko naya mugamwenze mukanye ko mudashira nange nashize je ngaya shirako reka we man shirako shirako ngaya ni meshi nta kibazo adukine uno musi muraheze ko wewe kina cheze twage mukazi iseti none uvuga utwa none isaba hujari kintu ndiko ndika nemwe ko muguma munjya ni kubera iki je ndabakata urumva oya wewe umbera kubwira ku mategeko gira ko mategeko by'ubusuma mwe ko muri yewe mwe ndabereka mwe nimba waherewe turakugurira by'ufise je sindahererwa do reka ndakwere iyi ni shati zimvye iyi nayiguzesha umugore karatera induru ngo yabuze amarasiyo nawe uri kurazana ibintu byo marango ni kukopesha yani angahe mugabo mwihenze yagushetera igikino kimwe shati yose mu mpa bitatu bitatu wanda gushetera igikino kimwe shiraho umviriza umvirigenda guhamahera je shati ndakubwira sivyo ntabyo kurangurira ndakugurira iyi shati ni igihumbi uyishetera umukino umwe nta by'imikino itatu umukino umwe wekenera kwa ngo rurakengora hari bamwe ibya Yesu ngaha nta bya Yesu ngaha bihari sha umviriza ibyo menyereye mufyinati kandi cyane wewe ola mbona uweki mzee mwana mzingongwa mwe gusa mwihere cyapurisha kwanza murazana wamenyere witoza igipanga usubira ugikoreko ngiki cyanda kugarika hejuru iranga ndabagaburire kumima nuko umezoea kuchukua pesa za time na kugonga nuko kwamba muguma mutera ratuma umuntu yoribwa mwe ni weka jayo kata hapa mzee 200 18 we nakuriye 220 na kane oya subiza ngaha man sindashira 30 tunashira oya muta kwanza wewe mwanangu niulize mishono talamba rodo ngoja kwanza banza murindire kutura reka basi ndakagura mugaye tutaka nakumugore yonyica umugore yakugura kubwa amategeko niwe yakurungitse umusipura akomeye man ndawukugurira wowe oya ndayiseta yose mu mpabine mugabo bibiri bina ni byinshi bibiri nije ndayigura bandureke ntunyice ndayigura oya changa ningoga mumema yara wari byinshi ari kumara kata jango bana hivyo bihumbi bine sivyo wewe none kwa ari byinshi ashaka kumena nini nene mu je tore shati oya sha
ndaguha bibiri reka mashetera igihumbi yawe mushetere bine nyene n'umukono wumwe umviriza ibyo mukora byose mwiyanje umwaka ntimugire ngo muranyire bine baherewe twasheshe twese 15 30 uragatanta umunwa numva ngo 60 sasa rero baho kuri yo nayo wasipaha nibaza ko tuzosubira ku wundi munsi ndabona n'undi munsi kabisa we murari hanyuma uzaza wipanze hewe urasenga we urasenga oya utubwire ibiki banza munindire je sinemeye gutaha nambaye imipataro yanjye oya mipataro yanjye wallahi auzu billahi minash shaitanir nitakuchinda nini mipataro yanjye ndakuchinda tabi ngaho murambunye umugongo ugenda ubwira umuryango wawe yuko tutaje gusirata kuzonyura yizi akamari karabikoze kweri n'ipataro n'ikirato n'ishati uca kabiri muntu yemwe jini muntu yemwe mana afasha kweri hera bane wa mugabo tubana w'umubanyi ntambone nambaye nku mana irakoze arakase hepfo umugore aranyica gusa reka rihagarare ko nk'umuntu w'umugabo banze ndamutuburire ko mvuye muri siporo kandi ndumuteka mutwe arabyemera odi we mama nani abo fungwa ba kashare kurandi siporo yo mwijoro wowe nyene biryo ni siporo yo mwijoro rero ko zongwako gahe mputoge wambaye dushize wana watangiye ibyo wawe none umuntu akubwiye mvuye muri siporo ntuvyumva jewe ndeka jewe abaja muri siporo batambaye n'abahenda jewe nagiye muri ibiki mputu wajanye ziri he mputu wage wambaye muzo zikibazo madame kwanza nyimba tari kibazo uzigura mu vyana nyamugabo kwanza wewe misi yose wawigira satani urazi ujya munsi duhura nariyumvije hoye kwanza tutarahura hariho umunsi nahaciye hajya tipe sinzana wari wicaye ku gatebe gute ndakubwira narakumbagaye hasi hadi n'ubu ndibaza ya nuko ngiye nakubona gusa narabona ko nyene bitokunda kunda gushikira narabona kumenga nturi wanje ariko uyu munsi ndabona wamubonye twicara ya katurabe jene sawa katurabe dutume kako kunywa tube turafata we selve zana gacupa ngaho umuntu abarafata ngaho amakweri wisanzure kuri jewe uri uwiwanje ndi uwiwawe ndibaza ibintu byinshi tuzaturabiyaga nibukebuke ne turi kumwe nta ngorane kubera uragunda nanjye ndawukunda urumviye nta kibazo ivi ujya munsi wicaye hajya hatipe umaze kumbona gusa ukabona ndakumbagaye je nabonye umenga ahubwo uti no muntu mama yaborewe ati mbese agudijwe ni hajya numva ku mutima wari kunsesa acha yani mpaka ujya munsi natashe mfise ibikomere urazi ingene ntase gukubitwa mu hira je natangaye mbonye uguye imbere yanjye urukundo n'amadayimoni na gitoko yarabiri ruvuge rero wari wankunze sana hajya numva yani umutima sawa
kirazira tumwe rero ndabona nashira ubwa mbere nambwere kugira unyemeze nyene ndavyemere nyene ati uyu muntu azohora yisanzuye tuzohora duhura atangorana aha kwanza banza usome banza usome banza umbuso hano kwanza aha ndavyemeye aha n'ibindi nzovyemera tu je nanje nzogerageza kugukunda vya seriya pana vya bindi vy'uruhendo wapi nzokugira uwa mbere nta wundi nzokugereranya nawe ya ariko hamwe n'ivyo turabe dutahe ko ndabona umenga amasaha ariko arayakure Genezetu. nterese none ugende uhaniza umugabo wawe rake kuza kuntereta agumya ntereta nzoguma mvugana nawe ahubwo je mbona umengo n'umusazi wewe subiriye kubasanga mwakajya kabarajya amacupa niyo nzobegaguza mu mutwe buryo uramaze kumbona jewe je ndi umusazi gusumvya ivyo rujya mu gende waniza umugabo kwawe ubwire wenza subire ndagufatire ku mugabo wanjye tuzoca dusarana uzoba mudafata abagabo banyu neza ngo abagabo toka kure wenza subire ndagusanga mwakajya kabare muri kumwe n'umugabo wanjye uzumva ahubwo utota ufite gikomeye Akakanu ni sawa ndaki raba Mungu tendeze mwanangu wemu mviriza Mungu je kamera nyimani ile gutembeze chika shika time mwenye kukimasike mwenye kukivuta kumemukira kabani kabisa je ashe nzotuma memukira umugenzi muga kabange sitakabanduke kabisa Ika akabangi nakagabo kankura mu bwo ahongeze hose ngizumva yuko ndibuye mbuye ndabereka ko ntazi bahereye hano shirako andaka nagacumba munyu nawe unyatse na ihamwe yari bwahereye mani ndaki gabanya umwo nawe reba umene ivutira kudadeka kakano numva mwake niga je nkumva nirarijyanyishe numva no gutera n'ikintu mugu kansubiza akabangi kanye nk'isomero mabasi mpuriza bangwe nikifika nyumbani fanye fujo mkonga keta noma ni mbangwe kudadeka mani mwanangu ni azimisha yavu umuntu tampaye uba wareka kumukareba ko nacamba umuntu kandi bari gucuma oya wanangu uko mwijana none ni mwake ni jamugoye kakano ni zupora ani mwanangu ndiko ndabona ibintu menga bire mu mbogeza rero bagiye musi babahungu bamwe bakamari bongera kanwa n'intuza n'urumugiyemo bashana vya Mungu nawe yarabagiyemo ewe mukama wanje mugabo nk'umutware bajya abantu jengiye kubafata ndabona n'abazirenganzira rutiko ukwijyangidi wewe umve nababwira je mbonye ujya mu nasa n'umutware wa mutwara kwa na komiseri baho Jamugo we nikipe ona numwe ntazihaba mwese uno musi muramugasho mwese ndaza kubitorera kandi uyu musi nyene turiko ndazi ko hariho nabandi bameze nkamwe uyu musi ndaje ntumeka inama uyu musi inama yihuta reka ngende gusa ndaje
mwenda bakorera tugira ubumwe tugira ubumwe iterambere kuri uyu mutumba wacu. Hama rero igitumye ndabakoranya kuri uno mwanya ni ibintu vyihutirwa tugiye tuvugire ngaha kubera hari ibintu vyabaye ndase kuri uyu mutumba wacu. Uyu mutumba wacu usigaye uriko abanywa rumogi, abakinyi bakamari, abantu badakora bishingira igara. Nibo nje kugira tugira iki dufatanye tugwanye. Hari abantu mu mwanya urenganye nifatiye bashika nk'abantu 5 kandi igitangaje nuko harimo n'umukobwa. Uwo mukobwa ari mwara nk'urumoge yongera kina niki ni karata. Urumva ko ku mutumba wacu twagize iki twagendewe. Bisabwa rero ko mumfasha ababishoboye tugira iki tubagwanye. Ikibitera turazi ko ari rigara. Abantu bose bazi ko bazindukira mu rigara amasaha ataragera. Nukubashirira ko ibihano byabo ni ibi. Umuntu tuzofata yaje kwirigara amasaha atarakwira nukumutwara mu gasho. Umuntu tuzofatira mu kamari nukumutwara mu gasho. Umuntu nawe tuzofata ari mwana nk'urumogi wewe azoherayo. Hama birateye isoni nk'umugabo witwa Vyamugoye yaje ku mutumba wacu ari umugabo akomeye none kugeza ubu asigaye no muhiro duharaga umugore yakoreye atwiba. Niwe muntu wa mbere yatanguye no kwirukanka kubera iki twamufatiye mu ikosa. Vyamugoye mu minsi naciye ku rugo rwiwe nsanga umugore nkari doga yuko amwivye duharage. Yongera mbwira yuko yadukanye n'indi ngeso yo kuja mu bagore kandi Vyamugoye yari umugabo atekanye kandi abamwigishije ingeso mbi ni babandi bakamari bakongera nkanywa n'urumogi. Umva rero ako kagwi nukagira iki nukirukana ababishoboye bisaga bazomfashe. Vyamugoye cyasabwaze ngaha imbere kugira gira iki tumubone twese kugira umuntu wese azomubona ahantu ari azabone yuko abonye umunywa rumogi, umusambanyi, umukinyi w'akamari, umusuma wo mu nzu. Nguyu mwamubonye mwese afisa abagenzi biwe aha numuyoro. Abagenzi biwe bamwe na amaderede kandi abantu bose bambaye amaderede ngaha akuri umutumba wacu nabo dukeneye. Hama Vyamugoye urabona ko uyu mushinga ntahe wahora umukoresha. Urabona ko ubu yamaze gutera imbere kandi wewe ivyo wahora ukora byose wagize iki warabigujije byose uramara ubusigaye. Hari n'inkuru numvije mu minsi yuko watashe wambaye iki wambaye mayo yonka impuzu zose bazikuriye ku bw'akamari. Bisabwa rero imbere y'abantu ibi bintu vyamagana uvuge ko utazosubira kugira kuja mu kamari, utazosubira kuja mu busambanyi, utazosubira kwiba mu nzu, ugiye gufasha umugore mugafashanya mu kubaka urugo rwiza. Jambo ni gwawe. Tugira ubumwe iterambere nitekane ku mutumba wacu. Hanyuma ibisanzwe ndazi muranzi banyitwa Vyamugoye. Mwe misiri nyuma byarangoye ariko ubu bigiye kugenda neza. Ivyo byose yavuze nyakubaha umutware byose ndavyemera kabisa. Nanyoye rumogi narivye muhira madame ambabarire. Byarangoye agacupa kantwara nabi kantwara uko bitari ariko ubu byose meze nk'uwabyihanye. Niyemeje gukurikira wana shaka madame ku rusengero bakadusengera nyambara amapepo yarandimwo akamvamwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubu rero nahindutse sinkiri wa wundi nimuze muntera amabuye n'ivyatsi jewe kwera ahubwo jewe mbere reka mbere ndanabasabye n'imbabazi ndabasabye n'imbabazi. Haguruka wewe twagira imbabazi haguruka ugende wicare. Hama kagwiga sigaye nako tugiye uzogira iki uzogakorerako. Inama yenda batumiye ko yari iyo tugira ubumwe.